Ndabaramukije cane bakunzi ba Ntambwe Data TV, mwebwe musanzwe muhora mukurikirana ibiganiro bitandukanye dusanzwe ducisha kuri runo rubuga rwacu rwitwa Ntambwe Data TV, rukaba rukorera kuri YouTube, Facebook n'amapaji za WhatsApp, TikTok na za Snapchat, aho tukaba ducisha ko ibitari bikwiye tuba twabashikira kuri YouTube. Turabaye kabiri abashasha bashobora kuba kumbere batanga bakurikirana bino kuvuga ibyo video birashoboka ko ariyo ya mbere ubonye yitaye wanyu ugaciraba utari bwigere ubona runo rubuga. None rero turabaye kandi uburyo bashasha mwese mushishikare gushika urubuga mu kwiyabonesha mu gusonda kuri subscribe bivanye n'ururimi telefone yawe irimo, hanyuma kandi tugushikiriza ibitekerezo byanyu ibyiyumviro byanyu mu makomantere mutubwira aho umuntu yokwamerera, aho umuntu yokoshora, aho umuntu yogira ico ahinduye canke se yokongeramwo kugira ngo dushishikare kubona yuko tutayaga twenyine tudatamba twirorera. None rero uno munsi ndafise ikiganiro nagomba ko turabira hamwe, novuga ngo mu tuntu n'utundi abamaze kumenyera hari ibiganiro ducisha ngaha by'iyobokamana, aho tuvugana ku bijyanye n'umutima w'ubugingo, ijambo ry'Imana mu buryo bwirambuye n'inyigisho za Bibiliya, aho tuganira kuri yaga muganga mu kiganiro c'amagara y'abantu. Ko murabona yuko nkora muri farumasi, kuvuga yuko nakurikiranye ibigo bijanye n'ubuvuzi bw'amagara y'abantu. Hari impanuro zitari nke duhora turabira hamwe muri ico kiganiro yaga muganga, akaba n'ikiganiro rero co mu gatondo imisi yose iyo byakundiye bikagenda neza, ivyuma maze kuba babona ibisezerana canke inyanya n'amagara. Iyo twemereye hari ikiganiro kitweho n'igitondo gishasha, tuba dutumbereye kwipfurizanya igitondo gishasha no gusangira namwe ijambo ry'Imana canke impanuro muri rusange umuntu yokwirigwana kugira ngo zimutere intege canke zimutere kwikosora, kwisubiramwo, gusubira kuraba neza yuko ari ku murongo, ari ku rutonde. Uyu munsi rero tugomba kuganira ikiganiro dushira muri wa muti w'ibiganiro kugira ngo utuntu n'utundi, aho dusangira ibintu bitandukanye bijanye n'ibibera mu buzima bwa misi yose, bishobora kugira ico biduhanuye, bishobora kugira ico bitwongeyemwo intege, bishobora kudukosora, hanyuma umuntu agashishikara kubandanya ubuzima neza. Ico rero ngomba kuvugana nawe ngo mbega agomba kutubwira, ngomba kubabwira mbega ni gute umuntu yoshobora gusurmonta deception, ni gute umuntu yoshobora kurengana ibihe byo guhemukirwa iyo yahemukiwe. Kubera murabizi yuko mu buzima bwacu bwa misi yose umuntu ahura na byinshi, umuntu ahura n'ibibazo bitandukanye, ugasanga rero bimwe biramukomerekeje, biramuciye inkokora, biramuciye umugongo, biramuciye ivutu, kandi ugasanga bishobora no kuba mbere kubo bakorana, kubo basangiye imigabo n'imigambi, amabizinesi n'ibindi, kumbure ku bagenzi, kumbure ku babanyi canke mbere no mu muryango hagati, ugasanga harabayeho ibintu uvuga ngo ni ibihe byo guhemukiranira. None rero umuntu yahemukiwe mbega yoshobora gute kurengana ibihe byo guhemukirwa, yokwifata gute, ni iyihe nyifato yogira kugira ngo bikunde ubuzima bubandanye? Murazi ko abafaransa bavuze bati après les échecs la vie continue, bavuga mu kirundi ngo inyuma y'ibibazo, inyuma yo kunanirwa mu buzima, ubuzima burabandanya. Ubuzima bureka kubandanya iyo umuntu apfuye. Naho nyene kuri twebwe abemera Imana twemeza ko buba bugiye kubandaniriza dans le monde invisible, mw'isi y'imwemu, aho tutabonesha amaso y'umuntu. Nayo ubundi ubuzima burabandanya igihe cose umuntu agihumeka impwemu z'abakiri bazima. Hariho turafise ibintu ca cumi na bitatu, ariko ntitubisigura ko cane ngo tubaterera, tubarambira eka y'abanamba. Aho rero tugomba turabire hamwe impanuro 13
zofasha umuntu kurengera cyangwa se kurengana ibihe byo guhemukirwa arimo yahuye nabyo, tutitaye kuvuga ngo mbega ninde yamuhemukiye kungana n'iki mu buryo bungana iki. Umuntu wese yahemukiwe, zino mpanuro ziramuranga. Uba warahemukiwe mu buzima, uba uri mu bihe byo guhemukirwa, izi mpanuro zirashobora kugufasha nimba warahemukiwe cyangwa uri wahemukiwe muri ino minsi, cyane ejo hawe haza uhuye n'ibihe byo guhemukirwa, bizogufasha ingene ushobora kugira, ushobora kwifata, ushobora kwitwara, kuko umuntu ahemura yuko atagihemukirwa ari uko atakiri muri iyi si. Ukiri muri iyo wambaye witeze yuko umwanya uwo ari wo wose ushobora guhemukirwa. Ikintu cya mbere muri 2013 rero tugiye gusangira namwe muri iki kiganiro twitwa cya kino gihe cy'uno munsi, ni icy'uko umuntu yahemukiye akwiye kwiyumvisha ko akwiye kubaho muri ibyo bihe, akwiye kubana n'uko kuntu yumva. Yababaye, yakomeretse, arumva yuko afite umubabaro, afite agahinda, aturuye. Umuntu ikintu cya mbere bavuga ngo umuntu atinyingo cyangwa se umugabo atinyingo, ariko umugabo ntatimiye amaze kumwinjirana. Deception cyangwa se uguhemukirwa iyo kwagushikiye bisaba yuko wiyumvisha ko utegerezwa kubaho muri ubwo buzima, utegerezwa kubaho muri ibyo bihe, atawundi muntu ufite ibitererana. Utegerezwa kwiyumvisha yuko urwo rugamba ruhari kugira ngo muhangane. Utegerezwa kwiyumvisha yuko utegerezwa kubana n'iyo emotion, ibyo bivumbagumba, umubabaro, iyo nyuma kabonye. Utegerezwa kwiyumvisha yuko bihari ngo ubibemwo, atahandi hantu hava ubihungira, atawundi muntu ahava bikwakira, atawundi muntu uhava ubihindurira. Icyo ni cya mbere. Utegerezwa kwiyumvisha iyo byashitse ugahemukirwa, utegerezwa kwiyumvisha yuko ibyo bihe utegerezwa kubibamwo, atawundi muntu ahava akurangasa. Ni ukuvuga rero mugahangana nabyo. Ubwa kabiri, muri zino mpanuro 13 tuzamo no kubabwira zogufasha kandi zofasha umuntu wese ari mu bihe byo guhemukirwa iyo yahemukiwe, ni uko ngo umuntu adakwiye kwemerera, novuga ngo imanza acirirwa cyangwa amakritike, ingene akritikwa, ingene apingwa, ingene avugwa nabi, ashobora kwitwa amazina ya nariya, abantu bavuga ngo yananiwe, yeye byamugoye, yeye ntazoronkeye ibindi, ntazosubira kubyuka, yagize ya majambo rwa ruvugo umuntu ashobora kuvugwa iyo yagize yahemukiwe. Cyane nawe kwako ushobora kumva umengo hariho kwiburanya, hariho novuga ngo kwicira imanza muri ayo majambo. Umuntu yahemukiwe ntakwiye guha ikibanza amajambo novuga ngo yo kumukritika, yo kumutsindisha, yo kumucira imanza, yo kumunegura, yo kumugwiza n'ubusa. Ayo majambo ntukwiye kuyaha ikibanza. Umuntu yahemukiwe ntakwiye guha ikibanza amakritike, novuga ngo ugupingwa, kwagirizwa ibi cyangwa se gucirwa imanza mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ukwiye kutabiha ikibanza. Kuko ubihaye ikibanza muca mwumva yuko ucika intege, numva n'ibyahuha bica biboneka. Rero umuntu akwiye guseda ku makritike. Ibyo ukritikwa ko byose igihe wahemukiwe ukwiye kubiha ikibanza, wumve ko umengo ntaco wambariye, wumve ko umengo umuntu wese muhuye agucira ibibanza, arakugaya, arakunegura, kandi wahemukiwe atari we wahemukiye ubundi. Ubwa gatatu, umuntu yaciye muri ibyo bihe byo guhemukirwa cyangwa se ari muri ibyo bihe byo guhemukirwa, ntakwiye guca afata ngo ico kintu cyamuhemukiye, ibyo bihe byo guhemukirwa arimo, ngo ace abiha uburemere bwinshi, abifata nk'aho umengo isanganamuye cyangwa iteza wamuhemukiye.
nkaho uri mu musozi wateza wamuhemukiye wamuguye yaye ukwiye kubifata mu buryo buri normal. Wahemukiwe, wakomeretse, wagize n'umubyeyi umubabaro, ariko mugabo nawe ntuce wagrandisa ngo ubifate nk'aho umengo habaye ikintu, nk'aho umengo ni isi yubane. Muri ubwo buryo ubwa gatatu rero umuntu akwiye kwirana gufata yuko ibyamubaye ko umengo ni iherezo ry'isi, umengo bifite uburemere butigeze kubaho ku isi. Umuntu akwiye gufata ibyamubaye ko ngo yagize waca abifata nk'aho umengo ni isi n'ijuru byamubaraye. Iyi ni impanuro igira gatatu. Impanuro igira kane, umuntu yahemukiwe, umuntu ariko aca mu bihe bigoye by'uguhemukirwa bya deception, akwiye kwimenyereza gusubira guhamagara ibihe by'umunezero, invite de nouveau la joie. Umuntu ariko araca mu bihe byo guhemukirwa ntakwiye kuguma muri ibyo nyine gusa, ahubwo akwiye gusubira kwemvita, akwiye gusubira guhamagara, gutumira umunezero ngo wongere ube mubi. Ukwiye gusubira kumva wongera wokovoka ibihe by'umunezero. Nimba umunezero wawe wahuzana mu ndirimbo, nimba umunezero wawe wahuzana mu gutanga igisimba, murabona ko biharawe cyane na byiza cyangwa abapolisi. Rero nimba umunezero wawe wahuzana mu gapira, kuraba match, kuraba filime, kugenda kuri Carrefour, ugaterama, kugenda kuri plage, bya bihe byose byahora bijyana n'umunezero, ukwiye gusubira kumera nk'aho umengo uhaye ubutumire umunezero ngo wongere kugaruka. Ukwiye gusubira rero kwemvita ibihe byiza mu buzima bwawe, ntuce ubaho umengo wahuye n'ibintu bituma utadusubira kunezerwa. Wapi nibyo, urababaye, uratunguye, ufise agahinda, ufise akabombe, ariko mugabo ntibisigura yuko utazosubira kubaho unezerewe. Kubw'iyo mpamvu rero usabwa wowe wahemukiwe gusubira gutumira ibihe by'umunezero bisubire bize, ugasuka ukabiha karibu, ukabiha ubutumire, ni ukuvuga ukabihamagara, ukabiprovoka, ugasuka ugahamagara ibihe by'umunezero. Ubwa gatanu nabwo, umuntu ngo yahemukiwe, umuntu ari mu bihe byo guhemukirwa ngo ntakwiye kubaho afise ibyo yiteze ku bantu. Mu yandi majambo, mu kindi gitomoye, umuntu ntakwiye kwizera inzi mu gihe cya deception. Ntukwiye kuzera inzi ngo wizere ko umengo hariho ahandi hantu witeze ugutabarwa ku mwana w'umuntu cyangwa se ku bintu kanaka, yuko ariho witeze ikintu cyo kumara umubabaro yayo. Kuko hamwe wobandanya uzera inzi kandi uri mu bihe byo guhemukira, hanyuma ibyo warunzeye inzi ntibice biboneka, urushida kubwirane gukomereka davantage, urushida gukomereka birenze urugero, birenze uko wari wakomeretse. Kubw'iyo mpamvu rero umuntu yakomeretse, kuko mu bisanzwe babe niyo deception biba yabaye mu buryo bw'uko hari umuntu wari wizeye, wari warahereje ibyizigiro byawe, hariho iyi business kanaka wari witeze yuko ari bwo buraro n'ubukiro bwawe, ariko umugabo bigaca bihinduka ukagenda ukundi, bigenda ukora utagomba. Rero kugira ngo ntiwagurushiriza uhura n'icyo gikomere kizana muri deception, ukwiye kuba hariho ibindi bintu wizeye hanze. Ibintu byo kuzera inze uca uhagarika, ukabaho nk'aho umengo witeze yuko ibyo tububaho uryohewe, unezerewe, ibyo gukora muri ibyo bihe biri muri wewe nyine no muri effort wewe wogira. Ubwa gatandatu, umuntu yahemukiwe, umuntu yakomerekejwe kumure na mugenzi cyangwa se n'ubundi mu buryo bwo guhemukirwa cyangwa se guhemukira. Ubwa gatandatu, umuntu akwiye kurondera ukuntu yexprima amasantima yiwe. Umuntu akwiye kuronka ahantu yidesha, umuntu akwiye kurondera inzira yotuma adatarika mu nda ngo ahave atarura ibibotsi.
muri ubwo buryo rero ukwiye kuronka nimba ari umupsikologe, nimba ari umupsikiatre babaganga bavura indwara zo mu mutwe cyangwa se bumviriza abantu batanga impanuro, nimba ari umusosiyologe cyangwa nimba ari umukozi w'Imana cyangwa nimba ari umuvyeyi wawe novuga ngo mu buryo bw'imyuka cyangwa se mu buryo bw'umubiri, cyangwa nimba ari umugenzi wawe pamfe uzi ko muhora musangira kabisi n'agahiye, musangira gupfa no gukira, ukwiye gucurondera iyo muntu rero ukamusukako amagorwa yawe, ukamubwira ibikubabaje, ukamubwira ibigutera uwo mubabaro, ntubyigumizemo ngo mukuronka uwo wiganira ibyo waciyemo, mukuronka uwo ubwira, uwo usukako ibyakubabaje, biragufasha kuruhuka, biratuma nawe wumva yuko uruhutse, umutima wawe ukaruhuka, ukumva nuvuga ngo muyandi majambo kubivuga ni nkaho ukabisonga ngo bikugere. Nibaza ko ibintu bimaze kubatana agira amategeko ufise ibibazo, hanyuma akaba ari umuntu nzi yuko ambabaye, anyitaho, anyitwararika, nkamubwira ibingoye, ibimbabaje, ibindihije, naho atakintu na kimwe yobamfashije, mugabo kubera ko nzi yuko uwo muntu akunda, ambabaye, anyitwararika, ndamubwiye ibyo bintu akamiyokeye, akanyereka yuko ari kumwe nanjye, afashije umubabaro, no kumbwira kondoleyanse, no kumbwira ati wihangane, icyo ni ikintu gikomeye cyane gishobora gutuma numva ko mwunze. Rero umuntu akwiye kurondera ahantu asuka bya bintu ntabyibikemo, kubera ko utarika mu nda ugatarura ibibozi, ubwingi impanuro y'ibi, umuntu akwiye gufata ikintu twakwita ngo ni recul, prendre des recul. Prendre des recul mu Kirundi novuga ngo umuntu yahemukiwe, umuntu yakomerekejwe n'umuntu kanaka, novuga ngo yamugenzi we pamfe, ntakwiye kubandanya muri iyo nzira yakomerekeyemo, muri wa muvuduko, oya, ngo ahubwo bisaba yuko babanza ngo agahagarara, akabanza agasubira inyuma gatoya. Umuntu akwiye kubandanya yishora muri iyo nzira akuyemo umubabaro. Nimba dufite nk'akarorero ukomerekeye muri bizinesi, ntibisaba yuko muri uwo mwanya ubandanya ufonsa uhata mu bijyanye na bizinesi, bisaba yuko ubanza ukarokera, ubanza ugasubira inyuma gatoya, ni ukuvuga ubanza ugahagarika gatoya kugira ngo ubanze ushyire ubwenge ku gihe, amarangamutima, ama-emotion, ibigumbagumba, ibyiyumviro ku gihe, hanyuma ubanze wumve ko kwanza uyivuye, ubanze ukire, kuko ubandanije muri uwo muvuduko ugatuma ukagira uko ishavu rigize, usanga ahubwo ibyo bintu bishobora gushishikara ahubwo kugira hano gutuma situwasiyo iba mbi cyane gusumba. Niyo mpamvu rero iyo umuntu wagusa nk'ubandanya ukora ibintu bikoreranisha no mubabaro n'ibikomere batewe na deception, bisaba yuko ubwira aho kwirumira usubira inyuma gatoya kugira ngo ubanze wiyubake, ubanze ugire analyse, ugire umwihwezo w'ingene situation imeze, hanyuma ubanze ufate izindi ngingo ngenderwaho, kubera yuko izo wari kuragenderako ziba zahungabanijwe n'igikomere wagize bwa ya deception. Bisaba ko ubanza ugahagarika ibyo wari kurakora, ntubiforce ugire winjira, hanyuma ukagirane ukabanza ugashyira ubwenge n'ibyumviro kugira ngo bikunde ubone kubandanya rero kuri uwundi muntu musha yabanje kugirane mu rwego kwiyubaka no kwimetiriza. Kuko umunani, umuntu yahemukiwe akwiye kugirane, akwiye kuba hokonesa. Tuvuze ngo akwiye kuba hokonesa, tugomba kuvuga yuko umuntu yahemukiwe nawe akwiye kumenya, akwiye kwisuzuma, akimenya, akaraba uruhara yuba yagize. Mbega ibyabaye uyu muntu tuvuga ngo yamuhemukiye, wewe nta ruhara yari abifisemo, kuko ari igihe umuntu yaguhemukiye nawe yari yagoramuje ngo arabe ko uhinduka, mugabo ntiwakira. Arakubwira ati yamara jewe umuntu ameze nk'uduhuza,
ibintu bimeze cyane bigomba ko tubandanya ariko mugabo ugasanga iyo wabaye n'umwumva rero umuntu akwiye kuba honest akwiye kumenya agatahura nawe nimba hari uruhara yabigizemo nimba naho yakomeretse nawe yoba yakomerekejwe nuko nawe hari imyifato itabereye ari normale asanzwe afise muri iyo yose bityo birafasha kubera yuko amenye yuko wamuhemukiye kubera ko nawe yabigizemo uruhara mu nyuma aca yikosora hanyuma ibizokurikira mu nyuma akamenya ingene abiha agaciro akamenya ingene avyitwara rero umuntu akwiye nawe nyine kugira ngo kwimenya no kwisuzuma akaraba uruhara yabigizemo kugira ngo yikosore bize bibanda y'umuntu ntazo hava kumenya kubera yuko yagumanye yangeso n'ubundi kandi iyo ngeso itari compatible idahujwe idahuye n'izo abandi bantu nabo bakunda muri sosiyete mu kibano ubw'icenda impanuro y'icenda umuntu yagize deception ku muntu yahemukiwe ngo ntakwiye kugumana imyidogo igihe kirekire ntakwiye kugumana amaganya igihe kirekire ntukwiye kuguma wiganyira kuko iyo wiganyira ntibigufasha ahubwo birakonona biratuma nawe umva ko ibyo bintu bikiri bizima ibyo bintu by'icyo gikomeye n'iyo deception bigaca bituma umengo ni igikomere kitigera gikira umuntu rero yahemukiwe ntakwiye kuguma yidoga igihe kirekire kuri bya bindi byamubayeko ntakwiye kuguma aganyira abantu kuri bya bindi byamubayeko igihe kirekire oyaye ahubwo kubw'umubabaro no kubw'ibihe byamubayeko byo guhemukirwa yobivuga yokwidoga yorira yogirani yokwimyoza urabona ibintu nk'ibyo ariko umugabo ntakwiye kuguma igihe kirekire biramutunza bigatuma bavuga ngo aborera imbere ashishikara kononekara impanuro y'icumi nayo ni ukuvuga ngo iyo wahemukiwe ukabona neza yuko wahemukiwe wewe ataruhara wabigizemo bisaba yuko utigira responsable wayo umaze kubona ko ata responsabilité ufise muri ibyo bintu nawe ukwiye kugira ukwiye kutabyiyagiriza no kutabyirabisha nubone ko umengo wiwe wabaye mubi kandi wamaze ko atabubi wasize muri ibyo bintu hanyuma impanuro igira 11 muri zino mpanuro 13 bakababwira ni yuko umuntu akwiye gusubira agakora umutonde akaraba neza umwibezo ku bijanye n'ibyo ngo yiteze bishobora kuba ku bantu cyangwa mu bindi bintu ama atante yiwe akayasubiramo neza kugira ngo ntahave aguma yiteze ibintu bidasanzwe by'ibitangaza azera inze ariko mugabo bidashoboka kuko hamwe atosubiramo neza ama atante yiwe ashobora gusanga agumye n'ubundi hari ibyo azerinze ariko bidashoboka atazoroka hanyuma ejo canke hirya y'ejo ugasanga n'ubundi asubiye gukomereka niyo mpamvu rero umuntu akwiye ajuster ses attentes umuntu akwiye iyo yahemukiwe akwiye gufata umwanya akaraba ibintu byose biba yiteze ku bantu kubera yuko yahemukiwe n'umuntu kandi hariho n'ibyo yiteze ku bantu nk'akarorero nimba witeze ko naka zo kurihira kaminuza kandi nawe kumva afise ibindi bintu biremereye nawe afise ibindi bibazo rero mu byo wari witeze ku bantu cyane wari ugombye mariage n'akarorero mugabo umwe mu bantu bari witeze ko ibintu bikomeye araguhindutse akubiroje y'imodoka nzogwa nta nzogwa byabaye ndamaze kuvuga no ku bantu ugasanga n'umuntu yakwemereye ko agiye gutiza imodoka zo guterera imodoka mugabo mu magaca guhindura kwasigaye n'imisi n'ingahe kubw'iyo mpamvu rero iyo ni deception umuntu akwiye guca rero mbega ibindi byo niteze ku bantu ibindi byo nzeye inze ubwo by'ukuri bizoboneka akaraba nimba harimo ibintu yokuramo cyangwa se yikeka yuko bishobora kutaboneka akaba yorishyira akarangije cyangwa akabikuramo akekare akaba azi yuko ibyo bintu nabyiteze icizere cyo kuzobironka atari keka
impanuro y'icumi na rimwe ku muntu yahuye na deception cyangwa se yahuye n'ibihe byo guhemukirwa, ni ukuvuga ngo umuntu akwiye kugira effort akigoro ko kubona ibintu dans le positif. Umuntu ntakwiye kubona ko umenga ibyabaye ni bibi, ni ibyo kumwishyuza no kubona ubuzima, ahubwo umuntu akwiye kubona no kuba byabaye hashobora kuba hari ikindi kintu Imana yamusibishije. Nimba wahebwe n'umuhungu, nimba wahemukiwe n'umukobwa, dukwiye kubona ko iminsi yose umengo n'isi n'ijuru bikuguye, ahubwo ukwiye no kwiyumvira yuko bishoboka yuko n'uwo muntu ataco yohavuye akumarira. Ukwiye kwiyumvira yuko uwo muntu n'ubundi arinze aguhemukira mutaranabana, ko yohavuye aguhemukira mwamaze kubana. Ukwiye kubona ibintu rero dans le positif, ko byamaze kuba si wowe uri kurabiporovoka, byamaze kuba ko byamaze kuba rero ukwiye kubona ko byanga bikunda hashobora kuba hariho n'ikindi cubaye kibi gisumba ibyo byabaye. Nk'ubwo mubona ko ibintu byose byabaye ibyirabura, byabaye ibikurwanya, urumva ibimwe, ariko ukwiye kubona yuko bishoboka yuko ejo hazoza uhavuye habaho n'ikindi kibi gisumba ico, agahava gukomeza ubuzima bw'abakomeye. Rero iri fuko ko umuntu agira effort yo kubona ibintu muri kote positif, akabona yuko ari ibintu ashobora kubyaza umusaruro. Umuntu akwiye kubibyaza umusaruro, agaca agira ntabona ati ibi bintu byantwara umwanya nabitakaza ku mwanya, none rero reka umwanya nahora nkoresha bino cinda gukoresha ibindi bintu by'iterambere, niteze imbere, niyubake. Uyu muntu yampemukiye ejo azombona n'undi muntu ufise agaciro gasumba ko yampemukiye mfise. No impanuro y'icumi na gatatu muri zino mpanuro zose turababwira ni yuko ngo umuntu akwiye gufata pause akaruhuka neza. Akwiye gufata pause akaruhuka neza, hanyuma muri kwa kuruhuka neza ariyubaka, arasubiza ubwenge ku gihe, arasubiza ubwenge ku murongo, arasubira agapanga neza ubuzima bwiwe uko yifuza ko bugenda, agakuramo ibikwiye kuvamwo, hanyuma agashishikara akabandanya ibyo akwiye kubandanya. Nuko rero bakunze ba kino kiganiro utuntu n'utundi bicishwa ngaha kuri Ndahita TV, bitumbereye guhanurana n'abakunzi bacu muri ibi na biriya n'ibijyanye n'ibisanzwe biba mu buzima bwacu bwa misi yose. Ikiganiro cacu c'uno munsi cyari bitumbereye kubwira umuntu wese ari mu bihe bya deception byo guhemukirwa, cyangwa se yahemukiwe uri yaronta igihe kitari ku mugabo n'ubundi gitumire n'ikiramberamo. Izi ntambuko 11 13, izi mpanuro 13 ujya kuzisubiramo neza, uzirabe uziyumvire ko ziraza kugufasha gusubira kuba umuntu mwiza atazerinze, ahubwo ubandanye ubuzima bwawe neza ushishikare kwiyubaka. Niyo rero kino biganiro cyacu tugisoreje, mwari muteramenye na jewe Jean de Mane Hambona, tukaba tubahamagarira kwiyabonesha mwebwe mwese mutariyabonesha, kuko niwiyabonesha ntacu ugomba kiretse ku biganiro byacu byose dushirako uzoca ubibona igihe cyose tuba twabishizeko. Rero mwatumufunda kuri sabone cyangwa subscribe bivanye n'ururimi telefone yawe urimo, ugafunda kuri iyo nzogera ukemeza ko ama notification yose wifuza kugira ngo yaronka, gutyo uzocushishikara kubana natwe kuri Ndahita TV. Naho gutaha na gahwana.